Ndabahaye ikaze hano ku Mibereho TV. Ndashima cyane ingene mudahengeshanya gukurikirana ibiganiro ducisha hano ku Mibereho TV. Uno munsi nkaba ngiye kuganira namwe imigwi y'abantu batandukanye, ariko turavugana imigwi y'abantu bane dukwiye kubahiriza aho woba ubasanze hose. Dukwiye kububaha tukabubahiriza kubera amakondisiyo baba barimwo. Karibu ni ku Mibereho TV. Ndashima ingene mubandanya mukurikirana ibiganiro ducisha hano ku Mibereho TV. Kuri bashasha nitwa Lyse IRUTAVYOSE, nkaba ndabahamagarira kugira ngo mukore subscribe. Vyondaho hepfo handitse ijambo s'abone canke subscribe, uraza kubona n'agakengeri kari hirya nako gafyondeko. Ako kazogufasha kubona notification kuri telefone yawe igihe tuzoba dusohoye ikintu gishasha hano ku Mibereho TV. Karibu, ndabahaye ikaze. Umugwi w'abantu ba mbere warukwiye gushira imbere canke warukwiye kwitaho cane mu gihe baba bagusanze ahantu kanaka ni abavyeyi bibungenze. Musanze umuvyeyi yibungenze aca muri vyinshi. Imana yaranteye iteka, naraciye muri ivyo bihe byo kuba nibungenze. Ndazi ingene bigoye, ndazi ingene umubiri usanga uri faible. Igihe kimwe nasanze ndi hasi ntazi ingene vyagenze, sanga naguye hasi. Sinzi ingorane nari nagize, sinzi ko yari inzara, sindavyibuka neza, ariko muri jewe narumvise mfise faiblesse, sanga naguye hasi bagiye kuntura hasi ku mwana wa mbere. Nukuri nagira ndababwire ko duca muri vyinshi. Rero iyo ubonye umuvyeyi yibungenze, ni service kanaka mushaka ko babafashamo, gerageza umushire imbere. Nimba uri kuri bus utonze umurongo, gerageza aba ari watangura kwinjira iyo bus. Nagira ndababwire ko duca muri vyinshi, ni experience nabayemwo. Nukuri nagira ndababwire ko duca muri vyinshi. Gerageza rero iyo umubonye ugerageze kumufasha. Nimba ari ibintu ateruye, mufashe umuteruze aho umusanze, kuko nagira ndababwire yuko bitoroshe. Rero umugwi wa mbere ni umugwi w'abavyeyi bibungenze. Umugwi wa kabiri w'abantu warukwiye gufasha ni umuntu amugaye afise ubumuga ku mubiri. Mu bisanzwe kuba umuntu afise ubumuga ku mubiri kenshi na kenshi yavyisanzemwo, ni ibintu yavukanye, ntameze nico kimwe n'abandi. Rero mwe n'abarya bantu bafise ubumuga ku mubiri n'abantu baba bakeneye urukundo ruvuye mu bandi bantu, kuba babona ko abandi bantu babitayeho. Gerageza rero witeho uwo muntu afise ubumuga ku mubiri, kuko mu bisanzwe siwe yavyigize. Benshi usanga barabivukanye, abandi ugasanga bagize isanganya ry'imodoka canke ikindi kintu, ugasanga vyabaye uko nyene atari we yarabikeneye. Rero gerageza umwereke urukundo, umwereke ko umwitayeho, nawe azokumva amerewe neza. Rero umusanze ahantu arindiriye ikintu, ushobora kumufasha mufashe. Utabishoboye nawe ushobora guhamagara abandi bantu bakamufasha, ariko gerageza umwereke ko umwiyegereje, umwereke urwo rukundo. Umugwi wa gatatu w'abantu dukwiye kubahiriza canke dukwiye gufasha aho twoba tubasanze hose ni umugwi w'abantu bageze mu zabukuru. Umuntu ageze mu zabukuru ni umuntu wo kubahwa kandi n'umuntu wo gufasha, kuko mu bisanzwe inguvu yahorana kera ntazo aba agifise. Hariho igihe wowe ushobora guhagarara ahantu iminota irenga 45, ariko wewe adashobora guhagarara n'iminota 10. Reka rero ndabasabe kugira ngo usanze umuntu akuze ageze mu zabukuru, gerageza umufashe. Imana izokugira neza, Imana izoguha umugisha. Tugiye kuvugana ku mugwi ugira kane, ari wo mugwi wa nyuma muri kino kiganiro. Peut-être ko hariho iyindi migwi, mwoyandika muri commentaire. Umugwi wa kane ni umugwi w'abantu bagwaye. Musanzwe umuntu agwaye, nta muntu n'umwe yifuza kugwara. Nico gituma umuntu iyo agwaye ukabimenya ko agwaye, gerageza umube hafi. Gerageza ube hafi y'uwo muntu agwaye, bishobotse unamufashe. Bishobotse ko unamufasha kumutwara kwa muganga, mufashe. Cyangwa umuronderera umuganga ashobora kumufasha, bimufashemwo, kuko
donc ni umuntu aba akeneye ubufasha, umuntu agwaye. Gerageza rero mube hafi y'iyo migwi. Ubwa mbere twavuze umuvyeyi yibungenze, ubwa kabiri turavuga umuntu afise ubumuga ku mubiri, ubwa gatatu turavuga umuntu ageze mu zabukuru, ubwa kane twavuze umuntu agwaye, umuntu ari muri kondisiyo zitameze neza. Ndabashimiye cyane ku kigoro mwagize mu kumaririza kino kiganiro. Imana ibahezagire cyane. Ukaba utarakora subscribe, ndasubiyemwo ndakwinginze kugira ngo cyondaho hepfo handitse ijambo s'abonner canke subscribe bivanye n'ururimi telefone yawe irimo. Uraza kubona n'agakengeri kari hirya nako uragafyondako, ako kazogufasha kubona notification kuri telefone yawe ikwereka ko hariho gishasha casohotse hano ku Mibereho TV. Ndabashimiye cyane ingene mudahengeshanya gukurikirana ibiganiro bica hano ku Mibereho TV. Imana ibahezagire cyane. Bye.